ukaba uri umuhungu ufise imyaka 30 kibiwanyu urarengeje ako kantu rero uvuza ko onye tukagarukeko ego none abahungu babe iwe musheri wanje arumvise ibintu kukudraga umuhungu aracyaba muhiri wabo mu gatondo abyuka kandi akacebuba kakarya no mushusho mu gatondo na sasa akarya no mu joro akarya ntarasi yatanze nta ariko mugira ngo sinzi haro abahangira ngo isabuni yanaheze akabwira mama isabuni yaheze ibaze umuhungu imenyereza kuba responsable kuva basi n'imiburiburi mwene da uri kurandaba ukaba ugomba umugore muzobana ukazoba ugomba kurabira kuvyibonesha amaso canke uri umuhungu ugomba kurabira umukobwa ugomba kurabisha ivyibonesha amaso ivyo vyo naguhenda ukibaza ngo afise amafaranga ugasanga asa yiwe nayo bamubayatiye bamubagize iki ama credit ki rero hitamugira amashwa meza ariko kandi umusheri wanje twakundanye ngana n'urunyuzi oya ndungana n'urushi banyise urunyuzi canke urushinga urunyuzi ariko ubu sindi ntibaze ngo buracari mu bantu bonze gose mu buryo ntoja muri ville bavuze ati abantu babavyibushe baje muri ville no vuma basinshika kuri kotebo urumva ibintu byose birahinduka bene ivyo n'ibintu bitoto ushobora kurabira ko yabashaka ikigange ushaka gukunda n'ikigange mwabana kigapomporoka ariko ukunze umuntu inside ndani muri we ubu ufise ikintu kinini cy'agaciro iyo nkunda imodoka ya modoka y'amapine maze ne byace bigenda byari guca bibaka jembe gitari zigamye adizosa nkikice n'urukundo ndakomeye cyane nk'uko mubibona ni Solution Couple tukaba tugarutse ku zindi poem uyu munsi nje natanguye hola my people bigicubandanya bivuga gute ndabaramukije cyane Fanny Lavine canke Mama Lao I'm a solution woman I'm a blessed woman of success ni Mama Lao nandi menshi Madame Kezimana yeye ndabaramukije cyane ndabahaye n'ikaze kuno YouTube channel yacu ya Solution Couple kabutayiragira subscribe banzo ugire subscribe cyangwa s'abonner kandi wibuke kugira like na commentaire na share bigukundiye byo bavyiza cyane kuko ivyo byose nta mamega bigutwara ya tubaye kaze rero ikiganiro ntugicire hagati akuze kucumviza cyose kuko ndise kuza kuryoherwa zo kumerwa neza niko akundi nyene ndamuhaye kaze umutwaro wanje nawe idondora baramutse ndabaramukije nitwa Haske Kezimana ntari wa gatandatu Solution Man of God, New Creation, Son of God, Unstoppable Boy n'andi mazina menshi sana ndabakunda cyane ariko okay uyu munsi rero murashobora kubaza ngo tubazaniye iki uyu munsi tubazaniye nk'uko bisanzwe turababwira ibintu byinshi turaganira ku bintu byinshi bitandukanye ariko bwa mbere turashaka kubanza kwishura ku makomantere abantu benshi bagiye baragira ku maplanki bashimwanya ko yangiriye prank cyane yaranse kwa amazi kakuva kuri yegeye nitwaye bwakora intuze tuvuga cyari igihuzuka kwa amazi oya aha mwanya ukuntu yaranse kwa amazi iriya prank yo kuzuka kwa amazi ndibaza mwarayibonye abagabo bameze kuriya kuntu vraiment murabe muhinduke gushuha mutarabaza ibibazo tibasi hari bimeze gute kubeka iki kintu wagikoze si vyiza mwonye ukuntu yashushe akazuka ko n'amazi baziye bacaricaye nk'uko commentaire benshi babivuze ariko kandi abagore bijejara mu ngo bakahage nyine kugurira imiryango shitani si vyiza kuko nje mu gimana yaravuga ngo umugore w'ikijuju asambuza urugo rwiwe amaboko yiwe rero urana n'umugore yoba yarameze kuriya gushirako kuri fondekra uwundi muhungu atari umugabo wiwe ni ibintu atari ikisubizo cyari kituri ni ibintu bitari vyiza bituma umutware wawe ashavura bigatuma n'icizere kigabanuka si vyiza ahubwo iciza ni ukubaka icizere kuwo mubanye kurusha gukora utuntu dutuma atakaza icizere kuri wewe ariko jewe ku ruhande rwanje narababaye kuhayaje isanga kuri kansuka ko n'amazi vraiment
biriya bintu si vyiza kunda si vyiza Okay. Numvise atari vyiza. mwabibonye sawa nawe rero mvuge igira icyo muze kurya prank Oya yashire boy nagwaye wivugire rero mose niwe wivugire. nkaje no Ni wivugire be. vamwe rero nivugire je nyene Ndigiye. genda Ganiriza abantu bari bagukunda. none ndabaganiriza je nyene ushaka ndabaganiriza je nyene genda jewe ndabaganiriza DJ batakombura ivyo ndabaganiriza Mbega ya forum y'abadamu yahereye. nzobigira Tubayagishiki. nzobimenya nzovyemera nzobitegura je nyene So people nkuko mwavyumvise si vyiza yuko uri umudamu wofata ugashira kuri ekra uwundi muntu atari umugabo wawe. uretse no kuri ekra hari utuntu twinshi usanga abagore bafise imimenyano myinshi n'abandi bagabo cyangwa n'abandi bahungu cyangwa n'abantu. Ego si vyiza kandi si vyiza no kudafuhira umugore wawe. Umugore si vyiza kumukubita ariko kumufuhira ni sawa, bishobotse ukamukwego cyangwa ukamusuka kamazi ni sawa kugira ngo abone ibintu bitoroshe kubera abadamu hari gihe bijajara iyo babonye imenga uguma umeze gutya utaramukanguti hagwa mvuga ati uyu mugabo mfise agavuga ati umugabo mfise ni teketeke. Rero kajya kantu ko kumusuka kamazi umudamu ugumvye kumwereka kuri intare kutari bwa bwana kubera ko umudamu iyo utarakora ikintu kugira ngo umwereke yuko ibintu bikomeye aguma yibaza ngo everything biri easy nkuko ashaka kuba vyibaza ariko kandi kureagisa ushavura si sawa cyane naho igihe kimwe kimusanga byaraniranye kugira gushaka kwihangana. Jewe kuvyerekeye ama prank nta vyinshi nabivuga kubera ko prank vraiment iragaragaza umuntu uko ari kumba meze kuri nyene ndubatse urubatse nyene prank iragaragaza umuntu uko ari na cyane cyane nk'uyu mugore wanje niwe ni bon novuga ko ari umuntu mfise nkunda cyane. Rero iyo habonetse ikintu gishoye kugomba kumunyaka mu biganza mba numva imitsi iranze mba numva amashanyarazi duga muri jewe donc mba numva kura mba numva ibintu byose byohinduka. Rero kuba ari kumeze nivyo ni kimwe vyerekana ko ndamukunda. Namwe abantu benshi avuga ngo umugabo wawe pfa ngarakaze ngazokwica si kumwica kwa muteri kubera ko sinobikora kugira ngo nerekane ko ndamwanka ariko igihe cyose ufuhiye umuntu n'Imana yacu irafuha. Ijambo ry'Imana ngero bivuga muri Mariko hariya ku murongo wa 5 ati Imana yacu n'Imana ifuha si Imana yasama si bwa bwana kubera ko izuru kundi dukunda izikiguzi yatanze kugira ngo ituro ikifuha. Rero kubera muzi yuko Fanny Lavine namurose icambere namusengeye ica kabiri narisonzesheje ica gatatu naranamukoye kandi amafaranga menshi nta no kundegereza bavuga ati reka tukuregereze murabibona naramukoye n'abanyagisiti baraza baramfasha abanyagisiti barabizi. Rero haci haza uwundi muntu yasama nka fiko ngwaje ngo yiyasamira yasama uko ashaka ngo bamushire kuri class ishire kuvyemera naho twa dusangiye tureka amaraso gusa naho twa dusangiye umutwe sinzi kumaze kubera abantu usanga bafatanye party naho dufatanye party ariko agaca agomba kugira sinoshaka kuvyihanganira. Hama ikindi naco umudamu wanje je ama prank nene narahevye ndababwira abantu banje nti prank ko umudamu azanse ndazihevye ariko nzabona arabitanguye ngafise inda umutima wanje uramvamwo ndababara gose ndumva yuko mbabaye pepe kwatswe ndumva ko mbabaye ndavuga nti ko biri kose sinoreka kugiraga ko ari wantanguye kandi natwe abantu babagabo ntitukunda guheranwa umugabo aheranwa bari umugabo nyine w'ivyatsi ndavuga nti ko ntoheranwa reka ndamwereke ko nanje ndi umuntu w'umugabo niko guce ndamukora kaje prank muri akabonye ko kari gatoyi naho nagakoze amasaha atari meza byari bisaba ko ndagakora nko masaha 6 y'ijoro ariko sita y'ijoro ndavuga nti 6 y'ijoro abana baba baryamye kandi nagomba ari bo bamfasha ndagakora amasaha 3 saa 4 ariko nibaza ko mwagashimye. Hamande y'ivyo prank kenshi mu ruhande rw'iwanje cyangwa mu ruhande rw'umudamu wanje
jewe ndayikoze mba ngomba kwigisha no gutwenga reka ndavyite nkina nkebura mba ndiko ndakina ariko mba ngomba no kubakebura kumbure ibintu bibiri nerekana urugo ko ngene ruryoshe mu gihe uwo muri kumwe uwo mubana mwumvikana kubera hari umuntu wogira prank agaca gutera ikofi nk'aba ex ba Pacifico barabizi ba Fico ntimwokundana muzari ibintu by'uburofa ntagenda ataguteye ikofi n'umuntu wigira yuko ari seriye rero naje nacitse ku icumu kubera muhira urabona ibintu byari bimeze ndavuga nti jewe uko biri kose reka ni mba umuntu ari happy n'umugore wanje arabizi ndashe kublaga sindi umuntu nerekana ubusere bwanje biciye mu kuboda nibaze yuko n'uwitwa ari kameze donc ni kwerekana yuko mu rugo ntabwo mukwiye kubaho wowe asase kugira umugore abone kuri seriye nuko udatwenga nuko utaganira n'abana niho abavyeyi bacu baturetse kera apana abavyeyi banje kera banje bari happy ariko abandi niho bahushana ugasanga abana bagiye mu ngeso mbi kubera ko utaronka umwanya wo kuyaga n'abana utaronka umwanya wo kuyaga n'umudamu gukina ntibikuraho icubahiro mufitaniye vuga ntibikuraho icubahiro kavaringa umugabo wawe ntibikuraho icubahiro umufitaniye kuba wokina n'umudamu wawe yego rero kuba mwokina n'umudamu wawe bituma nagwa numve yuko utarononekara kiri kumwe bituma umudamu yumva yuko yatomboye urazi mumaze kubana utafise agahabara utafise uwundi muntu mufisina kubera umuntu wese umutima wiwe umuntu yaremye Imana igituma yaremye umuntu yaramuhaye umwanya wa spend umwanya wo kuryoherwa rero mu gihe utari kurawuhabwa n'umuntu mubana mu rugo ucuwuhabwa no mubahabara rero nta muhabara mfise ndagaragara wumva yuko ari umuhabara wanje naduze ikiganze avuga ati jewe ndi yo ruhabara je nta muhabara mfise mwene data nawe ntava namubwira nkasanga waramufise wowe uri nawe ndamwene telefone yanje so yamana naraza ngo umuhabara wowe wibika ugasanga wibika nko mukinanira telefone ugataha ufise ugayitora ugiye ko kazi ntako noshobora ko kazi ntako noshobora nyine kwa generalize nta muhabara afise murabibona yuko acagira n'udusoni nta muhabara afise rero ujya munezero wogenda kurondera mu bahabara ugenda kurondera mu kuvangana uzane mu rugo rwawe mu enjoying muryoherane urabona yuko umusheri wanje yavyibushishe kubera umunezero ariko araronka nibaze ngo amafaranga mfise ngo yatare ngo ndamusumire ariko umunezero urimo mu bintu bituma ashobora kwatagase gutya nako kujya gukankamirana muri prank cyangwa kugaragaza agashavu ntabwo ari urwango umuntu ushavuriye kubera urwango n'ushavuriye kubera umukunda biratandukanye haba amakomantere menshi kandi nyine nanje ntagize ni kuri irya prank namugiriyeyo iryo yangiriye yaborewe nkaca ndamuzanira ishuka ngo arabe muri saro kubisanzwe kagiye kishuka si sawa nake umugore azagira umugabo wiwe ubugabo bisa yuko tubihanganira ariko kandi biragoye bene kuri kwimana biragoye abagabo urazi inzoga iriko irakunukira utayinyoye yala jengira imana yuko ndagwa amasinezita hariho igihe ntagira ntamotegwa nkakiriya gihe sinamotegwa yarabizi ko ndi muri crise kugira nico gituma yaciye agira prank y'inzoga rero iyo inzoga ziko zirakumotera utazinyoye wumva umubabaro kuri ko ndabuko wumva nyine usanga ibintu bibabaje cyane rero ariko ni byiza kwihanganira abo mubana mukabasengera mukaganira nuko murabyumva yuko madame wanje yitwa Fanny Lavine vaccine ndabibutsa yuko iyi channel yacu yitwa Solution Couple ariko kandi twita Fearless Generation ariko kandi ku babizi tuko turakina n'indi filime yitwa Urugo ndabibutsa kandi yuko urugo ataho bisa bisana n'ivyo dusanzwe tubayemo mu rugo nkuko benshi bakunda kuvyiteranya ngo ibiki n'ibiki ariko ivy'urugo n'urugo ariko benshi baza baranamaze kwibona yuko bidasa
so nukwemeza ariko kandi ndazi ko mufise amakomantere menshi mufise ivyumviro vyinshi kumbure mukavuga ati ntimufise ubwoba yuko ivyo bohora muhara mugira mu mapranke kumbure ko yakaba ari ubuzima bwa nyavyo icambere kubibaza ngo tuba twabiteguye sivyo seri ntabwo tubitegura kubera ko tubiteguye noce ndamwica tubiteguye kandi ntitwoshobora kureyagisa kurya ndabizi yuko nabiteguye sinoshobora kwishapuza sinoshobora kukara novuga nti reka ni abantu ntibambone ngene meze no kwinogerageza kwihisha hariho na prank nateguye kubankurikirana kuri Facebook barabibonye ko navuze nti prank yanje yapfuye bavanye nuko apahe ko nkoresha ntafise lens ndende donc mba oblige gushira appareil hafi kugira ngo nzo kubi ibyo ma lens sinzi ko mubizi lens ni kintu kiba kiri kuri appareil kirekire ikijisho rero simfise ikijisho kirekire kugira ngo gishe gukapta kwa kure rero barayishe shacha arayibona ariko ntaco kubakunda ama prank ndacana bandanye na mu pranking reka mbanze ndayimwibagize yaze nabihevye naho sinzobiheba gushika naho abakunzi banje bazovuga ati turavyemera ariko kandi turafise no guharira jewe nawe ubu ni ndafise abafana benshi muri prank ama commentaire ndakeneye kubona ati je ndi kwa jewe team nono niko nabonye mwayinyise team nono na team fafa okay turakeneye kubona abantu benshi turabu ufise team ufise abantu benshi saza je mfise abantu benshi ama prank no ariko hari abandi numvise bavuga ngo muzova musanga ngo mu rugo ibintu byose mugwa mwibaza ko ari pranking umufise ubwo yuko ikintu kibaye ari chavre ugasanga ngo ni prank nico gituma ntakwiye gufata ibintu byose nk'imikino nawe ntakwiye gufata ibintu byose nk'imikino vyabaye ni prank ni sawa ariko agumana icubahiro ciwe mu rugo nk'umufasha wanje nawe nibaze ko ngumana icubahiro canje nk'umugabo wiwe ikindi naco tugiye ko tubashimira babandi bavuga ati nukuri muraturyohera muradushimisha kimo kwitwa solution si kugira ngo tuzoze turatanga imfashanyo nk'amashyirahamwe mwamwe atanga ivyo kurya ahantu hatamvye amazi atanga iki ariko twe turi solution kubera ko dugushoboye kukuvura stress no kwibagiza ibihe bikumbure kanaka waciyemwo vyaba vy'ubuzima vyaba vy'urukundo vyaba vy'ingwara kukwibagiza ibihe bibi waciyemwo vyaba vy'ubuzima vyaba vy'ingwara vyaba vy'iki nico gituma twitwa solution couple rero mu gihe tutobaho turi solution y'umunezero wawe n'amahoro kumbura ibintu bibiri utaruzi bifatanye kugira ngo umuntu ashe kubaho atunganiwe nuko afise amahoro n'umunezero ibindi birakurikira amafaranga amagara meza n'ibindi byinshi byose birakurikira ariko utegeza ko kwanza ufise amahoro rero turahari kugira ngo mushe kuronka amahoro mu miryango yanyu nyimba umushere wakunda kuba avyimvye murungikire video ya solution couple mubwira ati sheri reka kwifunga mu mutwe reka gupanika ni nyinshi batwandikira ni benshi batubwira ko hariho aho couple yacu iri kirabakura nayo iri kirabajana no kuri mubarikiwe sana intaye ya mbere j'umunsi wa mbere mpora na Fanny Lavine naramuravye ndabona ubugufi bwiwe ndavuga nti uno mugore ari ni mugufi basi ndavuga nti ntaco ariko naho ari mugufi bon yari afite abafana benshi ariko kubera ko jewe n'abandi muremure abatamaze kumbona je milimetero 2 na santimetero 5 donc mu kuba muremure ariko mu kwaguka ntabwo ndi munini ndikunda tangura kuba munini ubu kubera umudamu asiga nsumira ariko yari mugufi vraiment kuba taratubona duhagaze gusumira cyangwa asiga gutekera asiga ntekera ateka ivyo atasumye donc ateka ivyo atasumye donc umufasha wanje ateka ivyo atasumye asigaye ateka anasuma anakaranga basi donc agera araja gusuma agateka ariko ejo sije nagiye ku isoko je sindaja mu isoko nari none se wabitangura donc sheri wanje agera sheri no amafoto niba mwayabonye rero je ndakugira ngaho aha basi nasi wakugira ngaho aha basi be mvako donc bana ko umusheri wanje agera ariko ndiko ndabashingira intaye ngene Sherazi uko atavyiza kubesha n'abantu babibona ndiko navuga ngene je nawe twamenye reka nshingira intaba ngaho none wire haheba mu gitanda handi hose mbanda gusumba uburebure none uransumba shire wanje naho yishavuza agera aha murabizi ashavure canke areke agera rero tumaze guhura umusi basugera he basi wewe basi wewe nyene nawugera ku gutwi none uri muremure kimi mani 2 metre jami na 2 metre
5 cm na 2 metres upima basi upima kombi basi navyonse. Okay, je mima 2 metres 5 cm abantu batabaze guhura mu isoko aha mpagaze muri kamera murasubira kumbona naho mu kamera bene yododo nahagarare basi we mubona ariko utamubona wasubira kumbona jeho wewe hagarara shiri abantu bawe bataguma bakora muri jewe oye Alpha yaragiye gukora ko kugira cha du wana ntacho umbishiri wanje naramwakiriye Imana ndavuga nti Imana ni nziza irazi gukompletana umva legend ntuze ishadudu shadudu turagukumbuye shadudu ureba you my brother aragukumbuye donc ndavuga nti uko biri kose uyu mudamu ndiko nabwira inta ingene twamenyanye atleta abatamenye igitwana bijemo nagumze kuvuga ngene ushiye guhura n'umuntu wibaza ngo n'umuntu mubonanye ugasanga muzovamo ikintu kinini donc muri jewe ndavuga nti n'umudamu ni mugufi basi ariko yari speed nyagihe ibintu byose bikora nyarutsa ari umuntu ari sharp muri jewe byarangiye ndavuga nti wow uyu mugore ni sawa ari sharp muri jewe namvisemo akantu ko kumva yuko nkunze ngene yari sharp nyagihe yari wari bibana cyagena kusanze wenyine sinzi yuko wari bibana haje ntabana nahasanzwe byo mu bari bagiye kushora donc ndabona ntari speed nibiki meza mu buzima umuntu naho uzokumva utamukunze naho uzokumva agushisha naho umuzohura ukabona n'umuntu agomba acumbagirika kujya kwa Alpha bana kwa Alpha ajya mu cameraman wacu yafite shoke mu kuguru ukabona agenda kubita makiribiti ntuzoce wewe kandi urabise ibintu byo gucokozanya wowe nk'umuntu utakumenyereye ushavura kandi hanurira abantu bandi neko kucuvuga karoro ku muntu na Alpha nacumbagira none yacumbaga ucugume umucokoza navuze akarorero oya si byiza naho muhura umuntu acumbagirika kujya kwa Alpha canke ari mugufi nk'umudamu wanje ntuzoca umugaya kubera ko ntuzaho umuzohurira okay basi je none basi sinari nonze okay basi naho muhura n'umuntu yonze sawa basi okay mugahura n'umuntu yonze ntuce umusuzugura kubera ko ubonye uko ameze hewe ntumenye umuntu aho muhuri yumvire nk'uyu ndamugaya nyamunsi twari ko turakorana ikiganiro kubera yagera nkaca mvuga nti uyu muntu ni mugufi hama nkazosubira kumusaba urukundo nkambwira nti ndagusabye dukundane ntivyari gushoboka kanyemerera ariko mu gihe ibintu byose naho wowe uvyumva muri wewe naho wowe ubona ibintu utabisapotinze kirazira kubijija ngira ko rero mbwira babandi bahora babona dufate nka prank gacuja kugaponda iyo couple naragiye ntahizoshika abo bakundana barone ni profi nibiki iyumvire urundi munsi tuzohura wabuza ya bisi dufate basura afise imodoka tuzohura basura imodoka igitoro cyagukamanye canke ipine yatobutse udafise jeki canke ipine ya reserve nkaba nakubonye isura yawe vyimbishije amatama uri kurantuka ngo onye ngo norasike ngo nuwivyatsi marezi Imana yarampaye umutima wo kwihangana no gukunda abantu bose nzokugirira neza ariko sisaba yuko twobaho ushaka kuvuga ivyo ubonye byose ku muntu utaruzi dufate nk'abantu badakunda ijya nzobe ya Pacifico ugacumona fiko ibihungu vy'inzobe je sindabikunda ni besco azi kabahungu b'inzobe kenshi usanga batari seriye nyene ugacumva uvuga uti jewe akikuramutsa gusa uti wewe fiko wewe Jesse ntunkureko entre tatu kirabana fiko yigeze kudraga umukobwa nyamugoroga acambwira ngo ngo kaka unaniamini kuwa sawa yako hari havuye filime za Tanzania shedi Tanzania kweli bare baratwisha umukobwa yashoka guhagaranga ngo niangalie kuanzia ngo chini mpaka juu mimi wa sawa yako na kuhesabiria nakupa hutu wewe misko unikome wala mamako wewe mshenzi akotakana fika rumi gwaravuga ati ibintu nakajemege tugira abana umuhungu rago haci igihe nako Pacifico yabandanya bo mugangi n'ibiki n'amasport menshi arakundwa muri quartier abakobwa rero batangura kumukunda hewe nyamukobwa arazi yaba kuri 10 twe twana kuri 14 araza muri munagukunze ngo Pacifico hewe yaramukuye amasano ico gihe rero bon byace binyigisha yuko umuntu nta imana itogukura monami ukaburi mu bibazo ukaburi umuntu abantu basuzugura no tankete biha umwanya n'umwanya imana izokuduza izogushira kuri level hejuru akarero ni Fanny Lavine mwese muramuzi Fanny Lavine si umuntu yoroshe muri industry tufate ku bantu yoba yarasavye gukina filme canke akabasubira ati nunkinire agaseni kamwe bakanka
ntabwo ari umuntu yoroshe Fanny Lavine umuntu wa izizi ni umuntu ageze ku rwego kumbe yagusabye service udandaza cyangwa ufise company ukanga kumufasha iyumvire rero ubu bimeze gute rero gira ko nawe hanura abantu ngene bogira mugabo wanje aravuze naye nakureketse wivugire burivugira wajeje hanura abantu sheri oya si byiza gusuzugura umuntu kubera ko ntubuzi aho muzohurira n'abarundi barabivuze ngo ikidahura n'imisozi ntugasuzugure umuntu ubonye uko gusa ngo uce umuyumvira wowe ko ushatse mufate minenegwe cyangwa iki kuko ejo hewe ntubuhazi ariko kandi nawe we namba ejo hawe habaye heza ugatera imbere cyangwa umanika kugira undi muntu ntuce ushaka wihore babandi bakugirira nabi kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo duhezagire abatuvuma kandi tugirire neza abatugirira nabi. Imana namba yarakugiriye neza babandi bakugirira nabi ukagira ibako ukabibuka ukanabamenya bakagutumbira bakagusaba service ibahe kuko bizotuma biga cyane gusumba uko uzobagarako kuko ni wacu ubihora bazoca bagenda ngo abantu nyene urumva mugabo mukoreye iciza kandi wowe yaragusuzuguye bizomwigisha bitume ahinduka. Umuntu yakuba waje muri kariyeri yawe utazokigera bibagira ntumuvuga izina yagize iki? Yambabaje. Ndazi ko mubabariye ariko yakugize iki? Muri kariyeri? Ndagash. Sahuye umuvuga izina. Oya ndiko nimvira ico yarakoze ndiko nimvira nk'aba bankritika bakamvuga bakambeshera biraho nyene barambabaje mugabo so kuvuga ngo jewe nkikora umuziki reka je ndavyibuka je ndakubwiye je nkikora umuziki negeze kumumenyesha makuru ambwira ati je ndagupromote ndarondera VML yanje sha bagupromoting azoza aramvuga ku radio ndamuha ntiyamvuga vyarambabaje nanje uwambabaje twarigeze guhana gahunda ko tuzokorana ikintu kuko yari hejuru nyene cyane amustar cyane turavugana ko tuzokorana ndikora hirya no hino ndadepanse amafaranga menshi ndagenda ngo tubonane ntitwabonana hari ntaho mvuga acaranyandikira message ambwira ko ari busy arungitse uwundi muntu tuvugana umuntu urumva ntitwaye gushobora kuvugana nk'ibyo twaye kuvugana urumva hari ahantu ndarayo mara iminsi ndaharara ndinda mfata amafaranga arinda mperana tutarabonana nyine narababaye sana kweri kandi ni bon vuga ibyo nyine kandi ariko byarampaye inguvu yuko ntegerezwa kuzomurenga kandi ntegerezwa niba waramurenze ubu ndamwababa so mu Burundi ko rugendo nta numwe yarumenye kubera nari ngo nzovuga re byakunze rero nibaza ko ari wose no nk'abarya bankritika bavuga iki bagenda baba bashaka nyine kubaho cyangwa bamenyekane mba mbona ko nabaye umugisha barya n'ibisanzwe n'ibibereho Sondo hivyo ariko kandi ndabibutse yuko Solution Cup hari kandi yatanguye kwamamaza ku bantu bafite ibintu bashaka kwamamaza canke kumenyekanisha ama publicité ivyo ukora kumbura ushaka abantu benshi babimenya babikunda turahari kandi tubikora ku giciro gitoyi nimero ni 70 09 60 80 twaza no kuzandika ngaho hepfo urashe kubona amanimero arapasaho canke 210 295 79 210 295 akatari babandi bacu batwandikira ngo hi ngo sali ngo bite ukaca ubona yo mu makomantere ngo bandi bishura mu message ngamaragayana none gabacha sali hi hello bite ndayishure gute vraiment hari n'igihe telefone atabari je ndiko ndayikoresha ibiri gukoresha abandi bijeje bariko baraba mu message ajanye n'akazi urumva sali hi bite n'ukuri mutubabari ariko uyanditse ukavuga ikikugenza niki nta muntu ashobora kureka kukwishura nawe uvuga ati ndabakunda turicho ariko ngo bits
sorry. ariko kandi ndacyariko ndasenga kandi nshimira Imana turafise umwe mu bakunzi bacu yitwa Dani ariko kugira mariage whatever you are Dani benshi baravuze ngo none aracara umusore ntiyari umusore yari umugabo ariko babagabo baba batarashira ibintu mu buryo uba waracikije ngira ko nsengera inamuco Doni murabizi yuko ari umukobwa akuze kandi akeneye umugabo umuntu yoba ari hafi akeneye umugabo reka nivugire umuntu yoba ashaka umudamu Doni arahari sheka ndurazi uko kera twigeze gukora live ukacu uguma uvuga ngo je ngo bandondere ngo shaka umugabo ndetse nacera mbona batevye kuca ndakwitwarira murabizi yuko nakakunda ujya tukinana ujya mudamu wanje n'ujya n'inkumi arakeneye umugabo abagabo aho muri fiko aragowe orana yuko abayitura none ko datwara bonyene bari ku fiko urana kakeneye umudamu ni umuntu akeneye fiko inimero yiwe ni 61 660 kandi zigeze ngaho ariko fiko arakeneye umudamu vraiment arakeneye umudamu kandi ni mukuru wanje ariko nta mudamu afise aragowe gose imbehiri mu kumwica donc nuko ariko narita arakeneye umudamu arakeneye umugabo urana ko Rita yarapfakaye yarafise umugabo w'umusoda intambara nuko byagenze ariko ubu arakeneye umugabo ari seriye hama umudamu wanje nawe ndamukunda nuko ariko rero icyo navuga kuri ivyo bintu byo vuga ngo arakeneye umugabo arakeneye umugore mwirinde cyane nta mugore cyangwa nta mugabo bakurangira ahubwo wewe kora amahitamwe yawe ntukore ngo bandangiye rero ngo uonye aza kubera umuntu aza kukurangira akubwira amakarite gusa nta madefo akubarira wowe wawe namba niyaza akakurondera mwige ko hama kandi unamusengere kandi urayo ko ari ishwa yawe nyene apana ya mugenzi wawe ku buryo uwo muntu wowe wahisemo utagira isoni yo kuja kumwereka nk'umugiye kumubwira umugenzi cyangwa kugira iki hariho ariko ukundana n'umuntu ukaca usanga ugiye kubiganirira ubundi nk'uko umenga ugiye kumusabura ubushobona no mukunda no genda wowe hitamwo umuntu wumva yuko naho wowe uri kumwe n'abana kuvuga ati ujya n'umushiri wanje point nta mfashanyo yabo ukeneye kuvuga ngo ya mugabo ari kuraba umeze uku cyangwa ukuntu cyangwa ukuntu oya rero bakurangiye urashobora gusanga ari ibintu by'akajembegere ntibemere uwo bakurangiye ariko nabyo ni sawa bamukurangire ni sawa ariko ntuce umwemera kubera ngo wakuze cyangwa ngo wagize iki wowe genda buke ubisengere unamwige ko wumve ko ari amahitamo yawe wumve ko umunezererewe ibindi Imana izohezagiye tugiriye ngaho nyene abakobwa benshi barakunda guhubana n'abantu babo canke gutera swata canke guhusha abagabo babo kubera ko barabiye ku bintu biri physique canke palpable mugenzi namande bibabwira Fanny Lavine yari afise imodoka je nta nikinga nari mfise Fanny Lavine yari afise abantu 100 bamukurikirana kuri Facebook je nari mfise abantu 200 donc urumva naho nari kwikuba incuro zingahe sinari kumushikira yari afise abafana yari afise ibintu byinshi vyerekana yuko andenze ariko ave kuba afise ico ashaka kitandukanye n'ivyo ibintu abantu bashoboye kubona yavuye asanga vy'ukuri ari nari nkeneye dazi ko muri benshi mumaze kuba mukunda couple yacu ntivyizanye rero ni kubera ko umunsi umwe yavuze ati jewe reka mpagarike kuvyo mbona ariko numvira Imana rero ivyo ubona canke ivyo ukunda birashoboye kuguhenda kenshi abahungu dukunda umukobwa afise itaye ingidi sawa ingidi urayizi ingidi urayibona urayibona se ingidi nibisanzwe muri vile baragurisha ibisusu byabindi ugasanga umuntu afise amagu yiwe bifate ku bintu bitanarenze ugasanga ukunda agasura keza ugasanga ukunda ingidi n'ivyo ugasanga wanashima ibindi abahungu tukunda gukunda ni iki inzobe ugasanga ibintu byose uriko urakunda nta n'agaciro bifise sindiko ndabahinduza amagu yanyu ariko turakwiye nk'aba nje gituma usanga kenshi abantu bagira ama mariage uzosanga abantu babiba kubera iki usanga baba nditwita babi ku maso kubera usanga abantu babiba bari bo kugira ama mariage ni kubera ko umva vuze twe twagize ama mariage turi babi biragusha ni gituma uvuze ngo turi babi biragusha cyane uvuze ngo turi babi nditahira oya abantu uvuge uvuze ngo abantu bagize ama mariage ni babi
igituma abantu bagira abantu bagize ama mariage de mabi igituma ibiganiro sheri ndiko ndivugira ugacuzana ibintu evuga shashe evuga solution man ndabihebe wowe bivuge oya vuga okay urabona rero umudamu wanje nuko ameze barana kuba muhaye n'agashimwe muri festival kubera kuvuga urabona rero nuko bimeze rero ugasanga urahushanije n'ibintu vyawe kubera gukunda ivyo ubonesheje amaso umusheri wanje twakundanye ngana n'urunyuzi oya ndungana n'urushi banyise urunyuzi cyangwa urushinga urunyuzi ariko ubu sindi ntibaze ngo buracari mu bantu bonze gose mu buryo ntoja muri ville bavuze ati abantu babavyibushe baje muri ville nopfuma basinshika kuri kotebo urumva ibintu byose birahinduka bene ivyo n'ibintu bitoto ushobora kurabira ko yabashaka ikigange ushaka gukunda n'ikigange mwabana kigapomporoka ariko ukunze umuntu inside ndani muri we ubu ufise ikintu kinini cy'agaciro iyo nkunda imodoka ya modoka amapine maze ne byace bigenda byari guca bibaka jembe gitariko byagenze Imana ishimwe yuko umugore wanje yitwa Fanny Lavine kandi ari mwiza namukuye kumana kandi ntashimye ivyo yari afise nshima we wa vrai mwene da uri kurandaba ukaba ugomba umugore muzobana ukazoba ugomba kurabira kuvyibonesha amaso canke uri umuhungu ugomba kurabira umukobwa ugomba kurabisha ivyibonesha amaso ivyo vyo naguhenda ukibaza ngafise amafaranga ugasanga sa yiwe nayo bamubayatiye bamubagize iki ama credit ki rero hitamugira amashwa meza ariko kandi ukabura umuhungu ufise imyaka 30 kibi wanyu urarengeje ako kantu rero uvuza ko onye tukagarukeko ego none abahungu babe iwe umusheri wanje arumvise ibintu Chinibuka nk'umuntu ashobora kuza vrema kukudraga umuhungu aracaho muhiri wabo mu gatondo avyuka kandi akaca yubaka akarya n'umushusho mu gatondo na saa sita akarya no mu joro akarya ntarashya yatanze nta ariko mugira ngo sinzi hariho abahangira ngo isabuni yaraheze akabwira mama isabuni yaheze ibaze umuhungu imenyereza kuba responsable kuva basi n'imiburiburi a 22 ans ube watanguye kumenya yuko isabuni wimenya amayinite ugasanga n'amamega uyasaba mama wari umuntu w'ubwanwa ngo he busokoje barabusokoza ubwara sorry nta namwe urabona busokoje aho none wumvuga abo nyine baba banabusokoza bebe nabo bahungu ndabona twari tumuvuze twabana mu Cibitoke abo ni babandi naho bashitse mu rugo abi wabo baramukwereye ego abavyeyi biwe peut-être barasa amahera baragukwereye baraza uwo mugore araje mu nzu n'ahandi mukubiswe na crise gato yigusa ebana urugo ruca ruba ibibazo kuko nta kwihangana bafise nta maziti imikenyure kenyurwa gute jewe sheri nijambere nsavye ikintu leta irakwiye gufata abahungu bakwiza imyaka 30 babi wabo bose bakagira rusansuma bose igiti nabo abavyeyi bo bemerera isi leta yo bigira ahubwo abavyeyi bemerera gute umwana w'imyaka oya uwo muvyeyi yemerera gute umuhungu w'imyaka 30 mu nzu akajembe gete ukaba ufise imyaka 30 ndabizi ko ubuzima bugoye urashovuga ati inzu zongora nako ibintu vyamaze kuba akajembe gete inzu zongora naso rondera geto mube muri abantu batanu twe twegeze ko tubara mu geto turi batandatu twari batandatu Patrick sisi dufate igeto basi ya 60 mili muri sisi 1010 ntavyo wobura umupfumu wa mu igeto hama twave twimenyereza kutaza turaja gufungura muhira turavuga ati ubuzima nuko bumeze mane ntuzokwigira ugira mariage ushikire mu bintu vya paf ibintu byose sabone ni wewe systeme zose ni wewe zose madame byose ni wewe nka jewe nasanze n'abana ndabafise Imana ishimwe byose abana nabo bakonsoma meshi gusumbana n'umudamu bo baja kwishure ama déplacement biki kwishure biki uniforme akaye biki byose birahera ubwize rero ico kibazo umukobwa yemerera gukundana n'umuntu atayiwa akanyinzoga katandagashe kuri stade okay umukobwa yemera gukundana n'umuhungu atahi wabo atakwa sina nyina akavuga ati je teme nawe ukishuti je temboko uri kurabeshwa uwo onya arakwiye kubwira je teme mama wiwe gusa okay vuga nawe sheri uvuze ngo umuhungu akubwira je teme atamuhiri wabo aje tuvuga kuva ku bahungu bahejeje amashuri kuko
hariho n'abandi bahungu bari munsi ya 20 usanga bariko babwira udukobwa ngo je t'aime bivyo mwe namwe muri mu nibiki yesu ivyo namwe muri mwe sinzi n'ivyo ari byo ukivuga abahungu bajya iwabo nciye nibuka abakobwa rero ugasanga umukobwa atunze iPhone ariko akaca gucoresha amayinite. Hariho n'abantu bahora banyandikira sinda mvuze ngo iki ngo n'umutima iPhone ushire ko 14 13 11 Pro Max iPhone gani niyandikiye iPhone kuri starting ushaka kugura iPhone kugambe nditwe ngama commentaires no ugasanga aratunze iPhone mugacoresha amavuta acoresha amayinite none iyo iPhone wayikuye he basi ntacu namubona itova mu ivyo byose gura basaka itere gatoyi hama ushobora kuzurigurira ivyo bindi bintu apana yuko muri ayo mafaranga izo miliyoni waguze mu iyo iPhone birashoboka ko ushiye kuzivunjamo mutahe niko nagombe mvuge be niko nagombe mvuge kinyarukire n'urugenda kugira amakuru yose nawe abanzirindire hano abantu bahora banyandikira gira ko apana ivyo bintu byo guca amakuru yose oyaye urumva ndashaka mvuge hari abantu usanga bahora banyandikira ariko sikuvuga ngo n'umutima mubi cyangwa ngo kiniki n'ukuri kwimana mu ijuru je natanga gutunga telefone ya Android sikera cyane sikera cyane rero ntangazwa n'umuntu arakwandikiye waje kuraba nk'amafoto yo kuri Facebook cyangwa ukaraba status ziwe profile ziwe ugasanga ni wa muntu yama ashushe telefone ngo urumva ngo shaka ngo ngufashe ngo uzome ngo gataye cyangwa ngo akazi ngo kiniki ndakora ne iyo telefone ufise nawe yo bigugwa basi 200,000 sivyo nawe yo bigugwa 200,000 gendo yigurisha ukoreshe kajya kamatushe ntaco iyo views yawe ndayihevye sivyo uguremo kajya kamatushe kugira uronke ukuntu uzoronka abakiri uzi urarangura utuntu ruguru udandaza cyangwa ugira udandaze utuntu nyene twamake ya mugabo witeza imbere apana gusaba ngo uri kusaba umutahe ngo kusaba iki wo utunze urutelefone rwa miliyoni frame ivyo ni sivyiza iyo ni muhemu yo gusega kandi muhemu yo gusega ituma umuntu asuzugurika bitari bikwiriye naho nyene urazi gituma abakobwa benshi abahungu bakunda kubasuzugura no kubavanga kubaguma babasaba kubera ubasaba utuntu aca umuhungu aca yibaza aca yumva mengo ararenze kubera ko abizi ko niyaguheba ntuzosubira kusuka niyaguheba ntuzosubira kwisiga amavuta niyaguheba ntuzosubira kwambara impuzu nziza ariko mu gihe twohura je nakunze kuhera umusheri twakundanye yitwa Fanny Lavine ntamuhaye ikintu ntigeze akinsaba ko yanasubira amafaranga urumva ntakimuhaye ntacyo byari bitwaye rero nico kimwe n'ujya wa mu ex wa Fiko nawene nta mafaranga vraiment yamusaba muri ico gihe rero umuca mubaho mubahana sivyiza no kuri ko umusheri wawe umubona mu urukiza umenga ibintu byose amahereni niwe tiro niwe ivyo nyine ukuri bakobwa turabe namba uri kurankurikirana ukaba ufite iyo telefone ya Android yigeye hama urabe ikintu udandaza ukore ego urudandaza rwo ruragoye cyangwa bazi urondera akazi kabaye jewe nakoze akazi ko gukoropa kandi zotse mu ngo rupangu nabamvuye mu gukoropa naca nambara ni hotaro ngatambuke mu barabara namenye ico mvuye gukora mugabo akaba make nkayinjiza muka cusanga wewe wumva utewe ishema no kwigwa kuri Facebook uganira nawo mutazi nanye ubarungikira wa kera kugira ubikunde bagucorere urumva bikunde umenyane n'abantu bitari ngombwa ko umenyane kuri za Facebook musa abantu bugenzi muganira ibintu bitajya nibize ugasanga nyene ubayeho ucoresha gusa ufise amaboko ufise amaguru ufise n'ubwenge butekereza neza uretse gukoropa je nari babwiye nabeshijeho igihe kinini na telefone imwe rudende ngenda kuri bata nkayigurisha nkayidandaza nkagurisha ayo iyo ndengeje ko ku mugoroba akaba ariyo ca nkoresha namba rirasyo cyangwa iki ari yimwe nkayigumana mugabo wewe ugwane no kurondera amamega kandi bagucoreye mugabo ucugwana ayo mahero rose ucugenda muri studio wikubitishe ifoto umenze uku wikubiti ugende gutira impuzu nakandi kantu ko gutira hariho gutira karajyana mu mutwe ntuzi muzi wambara mu ukaje usanga ngo iriya style ngo bari mfata mu ifoto ngende kwerekana ko nkaze ukaze gute ukiraragutse oya umukobwa akiri mu byo gutira impuzu kugira ngo bamubone apana ega hari ki utira kubera ukenye
cyangwa kubera muri korali ngira bayigutumye n'ikindi gihe utiri muzungu kugira ngo bakubone ugasanga wama muri ngo muri birthday party ubu ama birthday abantu basigaye bagira birthday na gatanu mu mwaka bivyo nibiki ugasanga alpha iminsi yose abamfise ama anniversaire agiyemo utwo tuntu je sindatwumva vraiment ukama iminsi yose ngo uri muri ngo surprise ngo ya birthday ngo sinzi ngo ntumbaze turabe bashe kino gihe ubuzima buragoye turabe ibintu bya ngombwa abari byo dukora kandi ibintu dukunda byose ntibiba bikenewe turabe bikenewe abari byo dukora namba uri gusigisha inzara ntacyo bitwaye nawe tuzisigisha ushaka ihina imara imyaka myinshi naho tuyishirako ukoga neza ugasa neza ntacyo bitwaye nuko kumaje natunze Android nevye kandi hari umuntu yigeze kumbaza ngo nisiga amavuta w'umufana nyene tutazi naye cyo ndamubwira babwira amavuta nisiga aya ratinogira publicity oya je nimwanisiga amavuta adashika n'ibihumbi 10 mugabo se sinavuga ngo wace bisigayo je yarantotse neza none kubera ko uza kurondera ukuntu kwisiga ry'amavuta azimvye cyane aguhindura urukoba udafise ubwo buryo kwisiga ni vyiza vraiment bifise uburyo ariko mugabo udafise ubwo buryo ikubite vaseline ajanye cyangwa moviti nyine urasa neza ukagenda uwo muntu namubwiye je amavuta nisiga cavuga ngo uri nsiko ndashaka natwe ko dusa neza my god jewe sisters nokuri nuko bimeze rero bayi rero ikiganiro cyabaye kirekire wana madama yanje afise ibintu byo kuvuga atavuze ariko nukuri ukabura umukobwa ukirindiriye amamega yuko ari umuhunga yakurungikira uri kuritesha agaciro kwambara na nziza n'umuhungu urindiriye kugera uko mama wawe asumye wapi uragowe pambana na maisha yako pambana na hali yako ariko kandi ndabasengera kuri babandi abasiri batere muri minsi ibintu birakomeye Imana ibafashe muronka abantu babakunda kandi babakunda vyanyavyo ndasengera mwene wacu Pacifico hari hose Imana imuha umudamu ndazi yuko amasengeshiwe y'umudamu Imana yumvire arakeneye umudamu so thank you sana ndabakunda noraske ntaro gatandatu mugira subscribe ahantu hose tugome dukwiza 100 kuri Fanny Vino official official muraya mu biteko thank you bless up